amaze kuyashika mbega umutumire ninde ariko cyane cyane tubanze duha ikaze umutumire tubaha ikaze umutumire. Murakoze cyane kutwakira Imana ibagirire neza. Murumeze neza no kuri mahoro muri Yesu nico twasanze tumerewe neza muri we. Kugira abantu bamenye neza mbega umutumire turi kumwe ninde mu mwibwira kumbure hari gusanga hari umuntu no munsi abantu benshi ndazi barabaza ariko ushaka gusanga hari umuntu no munsi avuga ati mbega ujya mutumire no munsi bazanye ujya mutumire ninde mwibwira abantu bamenye mbega umutumire ninde turi kumwe no munsi. Abo twiganye banzinga Nduwimana Didier ariko abanzi mu gikogwa banzinga Prophet of Jesus Joshua. Abo twiganye iby'amashure y'Imana banzinga Nduwimana Didier Joshua. Nuyo rero ari nga murakoze cyane ati abo twiganye banzi kwizina rya Nduwimana Didier ariko abo twiganye mu by'ijambo ry'Imana banzi nka Joshua ati urumva neza ko turi kumwe na Prophet Joshua uno munsi urumva ko bimeze neza muri PJ Classic FM twagendewe n'umukozi w'Imana urumva ko tuza kwakura ibikomeye cyane ariko imbere ko dusangura ikiganiro neza na neza twacatwe namwe nashaka mu banze nyine mu dusengere musengere kino kibanza kumbure n'abariko batwumviriza ibintu bize kugenda neza cyane. Turagushimiye mwami Imana yacu turagukengurukiye udoya akajyo keza kuko muri kino kibanza niwe ugomba uvugane natwe kuko twebwe turabawe washimiye kwiha kino kibanza ndagisabaye umugisha mu mwanya tuko turagikoreramo no mu bindi bihe turasenze nguza kumva ibivugirwa nga muri uyu mwanya bimwubake ribe rya jambo yararindiriye kugira ngo ateri intambwe mu kukwegera ariko kandi bikunde yuko anywana nawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Mwamaze kuzumva rero ko turi kumwe no mu Prophet tukuna Prophet Joshua no munsi niwe tugiye kumarana umwanya hano dusigaje mu kiganiro imbono yawe rero murumva ko ari ibintu bidasanzwe muze kubana natwe kuri 97.3 no kuri page ya Facebook ya PJ Classic FM kugira ngo tuze kubandanya tugira ibihe byiza murumva neza ko uno munsi ikiganiro kiba kimeze neza numvise ko muri Prophet Joshua ariko kenshi no bisanzwe ni uruhero haraga umuprofete hari umupasteri hariho profete hariho abigisha umuprofete mu bisanzwe uruharaga umuprofete muri eglise ruba ruruwe. Urakoze cyane ni kibazo gikomeye icambere gituma mvuze ko ari kibazo gikomeye ni ibintu bitamenyerewe urabizi igihe cyose Imana agira akora mu bihugu ari ivyagiye bitangura igihe cyose abaye vyatanguye haje ibindi bigomba gusa nabishasha abantu barigiye babigira ku bwoba kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi abantu bagiye bamenyera bitwa abapastori ariko birivuga mu gitabo c'abanyefeso Yesu ari we yaduze hejuru Paul agaca sigura ngo waduze yabanje kumanuka uwo yamanutse yaciye aduga atanga ingabire atanga ama ministeri ico bita amabango ayo mabongo rero amabango natanu ijyambere ni intumwa n'umuntu azana amashengero ahatigeza ashika cyangwa umuntu azana ico bita revelation mu karere iyo badafise iyo revelation aje nk'intumwa y'Imana kugira ngo atumbereze abantu umuvugishwa nawe nyene n'umuntu azana ijwi ry'Imana mu bantu iyo tuvuze ijwi ry'Imana ntituvuze gusa igihe yavuze oya usomye Bibiliya muri Hosea 12:13 Bibiliya ivuga ngo biciye ku muvugishwa n'Imana Imana yakuye Isirayeli muri Egiputa umuvugishwa n'umuntu aza nk'inkomezi za deliverance zo gukura abantu mu vyababoshe kuko umuvugishwa aba arakanwa cy'Imana tuvuza akanwa k'Imana ituvuze iminwa tuvuze ukubaho kwiwe inyifato yiwe ukunabayeho abari kwa exprima imvugo y'Imana kandi birika kivuga ngo ishengero ryubatswe ku ntumwa n'abavugishwa ishengero rifise capacity yo kubakwa kuri abo bantu babiri naho Yesu yavuze ngo kuri Petero nk'intumwa niho zo kubaka ishengero akacakurikira ico bita abavuga butumwa samapete nibikogwa uko bakurikirana subukuru bukuru ahubwo ni role umuvuga butumwa n'umuntu agenda hanze gusemerera n'umuntu agenda kubwira abantu butumwa kugira ngo baze kwa Yesu bamaze gukizwa aca bazana ku umupastori n'umwungere n'umuntu ari ngaho kugira ngo arere ishengero aguma mu ishengero kenshi yitwara rikizo ntama kugira ngo azirinde ivyaduka ibizuku kugira ngo azitumbereze azirere hakaca haza rero umwigisha aba hafi y'umupastori kugira ngo afashe abantu kugira ubumenyi butumbereye apana gusa ngo ndizera ko twakijijwe atazi n'icari cyagakiza rero rero muvugishwa mayumvise bose batanu iyo bakoraniye hamwe Bibiliya ivuga ngo ni kugira ngo bubake umubiri wa Kristo ariryo shengero rishike mu kunengesera rishike mu gukura kuko ishengero rivuka ari ritoya rikaba jeune rikaba mature rigacika rivyeyi rero kugira ngo rishike hiyo izo ngabire zose zitanu zirakenewe iyo amabango yose atanu arakenewe kuri ico nyene nibaza
kutubwiye ikintu gikomeye kandi abantu bakunda kwitiranya nkuko ruvuze ati novuga samapete nkuko amahoro novuga atandukanye novuga hariho abashobora kuba bo kwigisha hariho nkuko wavuze ati abavugishwa duhagaze kwico c'abavugishwa na cyane cyane ko novuga arico gikorwa cawe mbega umuvugishwa nkuko yari karakibaza ati aba ni ryahe bango abafise ni cashobora gufasha cyane novuga babandi bashoye kwakira gakiza uko bavuze ati ashobora kubafasha kugira ngo bave mwa bya bindi bibaboshe na cyane ko ruvuze ati abajejwe kuvuga canke novuga icimana yifuza gushikiriza abantu mbega bigenda gute na cyane kumuvugishwa nyene mbega ni gute novuga ashikiriza ijambo yahawe n'Imana kugira ngo rishobore gushikira babantu bashura kwakira gakiza mbega umuvugishwa avugishwa kuri babandi bashura kwakira gakiza gusa canke birashika no kuri bamwe abatarashura kuva mwa bwabo bohero reka mvuge mwa bwabo bohero batarashura kuza mwa yangoro y'Imana kugira ngo ashura kuba urakoze cyane mu bisanzwe tugiye turaba Bibiliya kuko niyo reference yacu tubona Imana yakoresheje abavugishwa bakavuga mu bihe bitandukanye bavugana n'abami bavugana n'abantu bavugana n'abatazimana umuvugishwa muri yo role yo kuvuga avugana n'umuntu wese Imana igombishikana ku butumwa ariko nama ngomba kubwira abantu kenshi yuko rimwe na rimwe yo tuvugishijwe bama babibona murabizi navuze kuri Trump birazwi biri ku ma video navuze kuri Indonesia mu ntango y'umwaka n'ivyabaye navuze ku Burusiya navuze kuri Ukraine navuze igihe ca corona na kintu na kimwe kiba ku isi mu vyo Imana igirira ubuntu ndeka kuvuga ariko ivyo mu ruko kubabohora nibihagaze gusa yuko bamenya ngo genda zikuvuga ubundi iyo yonyene ni role prophetique ituma umukristo wese amenya ngo kumbi Imana iravuga bisigura ngo aho mba ndiko ndabereka Imana yanyu iravuga kandi nivugana na jewe jenyene bisigura ngo baca babaho nk'abateza ugutwi bumviriza ico Imana ivuga kuko Bibiliya ivuga ngo Imana ivuga mu buryo ubucanga ubundi n'abantu batobibabara umuvugishwa ni inzira imwe ariko Imana ivuga mu buryo bwinshi alors umuvugishwa rero role yiwe ni yihe muri ryo shengero rya Kristo icambere nuko iyo abantu bariko gutinzira ingorane ya Afrika twibaza ko gutinzira ari gukora ivyaha gusa no gukora ivyaha ni bibi no gutinzira ariko kandi no kutabaho ivyo wasezeraniwe urataye inzira no kuvuga kutaba mwabwa buzima wumvise batigeze kubamo ijyo reko sigura ijambo gitwa sozo nayizanye mu buryo bw'ubuvugishwa ijambo sozo ni ijambo ry'igikiriki umengo Yesu yavuze ngo kira ariko iryo jambo bavuga kira mu Kirundi ni ijambo rivuga sozo ni ijambo ry'ivyiyumvira Imana yiyumvira by'ukumererwa neza kuwo muntu iyo rero tuje tukaza kubwira umuntu uri kurabaho kutariko gukizwa wemerewe ibi nibi uyu munsi tugeza ahantu iyo utangiye kugira abantu Imana izo bacira inzira Imana izo bahezagira baca bavyita umutumwa bwa shetani none uyo mugabo ko abwita umutumwa bwa shetani ni gutazindukira ku kazi na nyine n'umwa shetani kurondera so umutumwa bwa shetani ahubwo nukumenya yuko mu ijambo ry'Imana iyo bavuze ngo sinzogira isoni ryo kuvuga ubutumwa bwiza niko Paulo avuga kuko ubutumwa bwiza ari ubushobozi bw'Imana ubwo butumwa bwiza buzanira uwizera wese iki agakiza iri jambo agakiza ni jambo soteria muri ryo jambo soteria ry'ikigiriki harimwo protection bisigura ngo gukizwa ni protection kuko no mu Kirundi uvuze ngo wakize iki none umuntu akira ingwara gusa umuntu akira ivyaha gusa umuntu akira amadeni umuntu akira ubupangari umuntu akira ibintu bitandukanye mu ijambo rero agakiza harimo protection niyo priorite icakabiri sécurité kurindwa cangiye kuzigama hariho ico bita santé divine amagara meza y'ubumana hariyo kubohoka ni mu gakiza hakabona prosperité iyo rero umuntu ahagaze kuri kimwe bibaza ko ariko aravugira shetani turabizi ko je na Jeva mwisi murabizi naruwo bita sugujeti shoke yo bama na numwe yonyagiriza ko nasubiye gukora ivyaha nagendeyemo bisigura ngo ukubaho kwanje konyene ni naye yuko ntigisha abantu gukora icyaha ariko naramenye yuko guhura n'Imana iyi Imana mbona iyi Imana inyereka iyi Imana ndungika ku bantu nigarukira yuko duheba ivyaha tuce tugenda kujyama abandi bibaza ngo turakizwa kugira ngo tuje mu ijuru aho umuntu yari gukizwa agacapfa dukizwa kugira ngo tugaragaze ijuru kwisi nico gituma dusenga ngo dawe wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubawe ubwami bwawe bugire gute none buze kugira ngo buze twebwe tubwerekane tumaze kubuhamagara ubwo bwami bukaza ngo tubwerekane ijambo ry'Imana rikaca rivuga ngo mugiranira amahoro n'abantu bose cange muharanira amahoro n'abantu bose n'ubuzima bwo kwezwa kugira ngo muragwe ubwami baca batubwira formule y'ukuntu tworagwa ubwo bwami tuvuze ubwami
beneda tuvuze ubwami ntituvuze umwami gusa tuvuze ubwami tuvuze guverinema hariyo difference ya president na guverinema president ni leader wa guverinema ariko guverinema irimo ba ministre iyo tuvuze ubwami tuvuze inganji y'Imana tuvuze ukuganza kw'Imana iyo tuvuze ngo ubwami bwawe buze tuba duhamagaye guverinema y'ijuru irimo Mikael nka ministre wa defense irimo Gabriel nka ministre wa communication ijuru ritwitwararika ahangaha ku isi rero turi kuvy'Imana yaremye iyo duhamagaye inganjiwe akatuganza icambere nk'Imana mwemu aganza imwemu zacu zimaze kugira ubusabane n'Imana zigashobora rero kuzana resulta zo mwisi y'imwemu mu mubiri iyo si imwemu nikiri mu ijuru ahubwo ni imwemu yanje yanywanye n'Imana indani muri jewe hariyo manifestation du ciel hariyo ukuboneka kw'ijuru hama rero ya nyishu ituruka ku Mana igacica mu mwemu yanje imwemu yanje ikacipingana n'ikintu cyose Imana itagomba ubusambanyi bushobora kwinjira kandi ivyo bita bibi nibishobora kuronga ikibanza kubejya mwemu ifise kameremere k'ivyijuru hama rero mu ijuru rero ntibazibira gusa ubusambanyi mu ijuru baratanga Imana iratanga Imana iraduza imwemu ikacitangura kureklama ivyiza kuri uwo mubiri tukabibamo neza cyane ati imwemu igacitangura kureklama ivyiza hanyuma mubiri ukabibamwo murumva neza ko turi kumwe na pastor Joshua ba prophète Joshua niwe turi kumwe uno munsi ariko cyane ndakwavuze yuko hariho muri eglise hari abapasteri hariho abigisha na prophète ariko kugira umuntu abe prophète kuko ni ikintu kidasanzwe kugira umuntu abe prophète haba hariho ivyo by'ubuhanuzi kumbure bifise ko bigenda ariko nico nagomba kubaza nagomba kumenya nko kuri mwebwe Joshua hari ubuhanuzi bwa vuba muba muheruka muvuga muti hari ubuhanuzi bwa vuba buheruka kuba jewe nagize Imana yambwiye canke cyabaye kijanye n'ubuhanuzi hanyuma ingaruka z'ico kintu zabaye izi gaba kuri ku bantu cyangwa kuri jewe ubwanje atereko hari ubuhanuzi buheruka bwa vuba ubwo ubuhanuzi muvuga muti hari ubuhanuzi buheruka nzi bwo bwara ingaruka bwagize nizi ku bantu cyangwa kuri mwebwe Joshua urakoze cyane niyo navuze ubuzima bwanje bwose ndumva ijwi Imana bwanje bwose ndumva ijwi Imana kuva ijwi Imana naza kubyigisha kuba bishaka nducange mvuge mu ncamake ariko tuvuge kuri Trump kuko nibaza ko ari byo biko biravugwa cyane je navuze ko Trump azoba president y'imyaka 3 yaragifise dossier ndabizi yarafise dossier bavuga ko yoba yaratanze amafaranga kujya mugora kina pornography ndabizi ko bari bavuze yuko yaratorokanye amadokima yatwaye amadokima iwe kandi atavyemerewe ndabizi ivyo ariko ndabwira abantu uyu mugabo this man azoba president haci imyaka 3 ndabwira igituma ndabivuze kugira ngo umenye ko ndagahambaye nikugira ngo mumenye ko uri mu ijuru ni watunganye biba kwisi vyose hama haca igihe imbere muri umwaka nyene donc umwaka bagize amatora nari ku musozi amasengesho nari ku musozi ndavuga mana ndakene igicapo kiri clear kuko mu buvugishwa abantu ni babizi umuvugishwa ashoboye kumva ijwi akanarindira hagacigiye kugira ngo yumve neza ko iryo jwi riva ku Mana kuko muri nosi Imana iravuga shetani aravuga n'umuntu akavuga bisaba yuko inyuma yo kumva ugira icyo bita ama certitude umenye ngo ndavye no frequency urabona ndi kuri no radio ndazi frequency yari ndazi yo frequency gamenya ndi kuri PG so bisigura ngo ndi hagati na hagati nshobora kumva imvange y'ibintu bisaba ko mbasiri yuko ndi kuri frequency yo sinzi ko muvyumva kuko ni Imana ubwayo ma frequency yayo hariyo frequency Imana ivuga ama prophecy y'umuntu kugatwe kiwe hariyo na frequency Imana ivuga ama prophecy y'isi hariyo na frequency Imana ivuga ni nkuko ngaho mfise ibiganiro bidasa so mugihe rero uvuze ngo uvugisho no navuze ukagira impact ngavuga reka mvuga ubwa Trump impact yabaye icambere nabonye abantu benshi banyandikira ngo uvya bindi wavuze vyarabaye ndavuga no sikugira ngo menye ko ndagahambaye ko ari kugira ngo mumenye ko atakintu na kimwe kiba kwisi Imana yanyu itakize rero bitume mwebwe mwiyegereza iyo Mana kugira ngo akazoza kanyu nyegezwe muri yo izi ibizoba ejo niyo impact novuga ikindi ni impact muri eglise nabonye vyazanye gutahura koko bibaho kw'Imana ivuga ushobora kuvuga rero mbega birashika kuko bibaje ikibazo nk'icyo acaba umuntu avuga ngo hari gihe abavugisha bavuga ibintu ntibibe iyo umuvugisha wavuze ibintu ntibibe nibisugura ko ari umuvugisho w'ikinyoma no iyo umuvugishwa w'ikinyoma n'uyu umuvugishwa w'ikinyoma n'umuntu atemera ko Yesu Kristo ari umwami w'abami uyu ni umuvugishwa w'ikinyoma gusa umuntu avuga ibintu ntibibe ashobora kuba yihuse kuvuga canke yavugiye mu bigumbagumba bibiri ivuga ngo iyo umuvugishwa avuze ibintu ntibibe bavuga yihutiye kuvuga bivuga ngo mbonye igikoko mbonye ihembe mbonye irindi hembe wo kwihuta gusigura ico gikoko kivugwa muri Apocalypse utarabona irindi hembe wo sigura ibitari ivyo ushobora kubona gacu ugashitangura kuvuga bitara
bitarabivyuzuye Bibiliya ikavuga ngo umuvugishwa niyavuga ibintu ntibibe nibavuga ngo mumutuke bavuga ngo nimumutinye kubera ikavuga ngo nimutinye bizgura ngo uvuga bikaba ategerezwa gutinywa muri ico gihe baba bagomba kuvuga agende yitondera Imana kugira ngo azavuge ibitaza gutuma asuzugurwa alors nibisigura ko umuvugishwa avuze ikintu ntikibe umuvugishwa kinyoma no kuko mu muntu havuga Imana akavuga shetani akavuga n'ibigumbagumba akavuga byinshi avuga n'Imana byinshi rero uvuze rero ubuvugishwa nishi kibazo ubuvugishwa jewe numva ko bwagize impact ubuvugishwa bwo kuri Trump ukuntu nabivuze haciye imyaka 3 ukuntu abantu babibonye nabonye kwisi yose banyandikira ngo vya bintu vyabaye ndavuga no sikugira ngo umenye ko kajewe ndagakomeye je ndagasahani Kristo ni wakomeye ahubwo nagomba umenye ko Imana usenga ikomeye kandi ivuga uyitegu gutwi ikubwira ivyerekeye umuryango wawe kuko ishoboye kuvuga itarinze kunkoresha mu ndoto zawe kavuga Bibiliya ivuga ngo Imana ivuga mu buryo bwinshi mu buryo bwinshi burenga ijana Ibaze hariyo linye zirenga ijana z'Imana ivugirako hariyo ijyo ryo mu mutima hariyo ijyo ryo mu vyumviro hariyo ijyo bigumbagumba hariyo kwibuka kahise hariyo indoto hariyo iyerekwa arico bita iyerekwa ryo ku murango iyerekwa ryo mwijoro iyerekwa ryo ku murango nigiye uryamye guca birabashikira abantu benshi agaca twagwa gatiro akabona hariyo iyerekwa cyo mwijoro uba nk'uryamye ukibona mu bintu arico bita open vision uri kuratambuka guca ukitangura kubona ibintu nivyo tukora iyo tuko turavugisha ku bantu Imana ivuga mu nzira nyinshi ariko kenshi kubera ikivugira mu ndoto kubera ko turabanebwe bo kuyumviriza ikacivuga reka ndabarinde bajyame ndabagende ndabaganiriza akaca aba problème ya kabiri bivuga ngo naho abantu batabibabaye Imana iravuga nitubibabaye nanuma tarota nanuma taganiriza nanuma tugurura Bibiliya yumve ko arico abyiwe ariko aravyirengagiza akaba nk'utabibabaye ico rero nico nigishe mu gitondo mu gitabo ca kabiri c'abami cya 23 ndabwira Osea ahejeje kumva no kumenya ico Imana igomba yaciye afata ingingo twebwe rero abantu turi lazy mu gufata ingingo turabanebwe mu gufata ingingo nanje ndagwamagaye kabiri nunyitabe ejo zonanirwa kugwamagara n'Imana rero iganije abantu kabiri gatatu bakanga kwitaba ikirondera yica birumvikana ati Imana yiganirije kangahe nyuma yitabe kirondera yica ati kandi Imana iravuga ati na Satani iravuga ati n'abantu bakavuga nivyo Joshua reka aratubwira ariko hari jambo nyene rivuga ngo Imana ivuga ni jambo numvise muri Sabaho Church cyane mwagarutse ko mwaciye ko ariko nyine abantu baramenya ati none bagomba kumenya ati none mbega Imana ivuga ryari ibwira abandi bimeze gute mbega iryo jambo Imana ivuga kuri mwebwe bisigura iki bimeze gute urabona kugira ngo jewe nubahuke kukuramutsa nikora ko nzi gufisa ukuboko za kukugorora undamutse iyo information iri muri jewe niyo yatumye ngorora ukuboko mpuye n'igistati kitagorora ukuboko sinza kurinda kwigora kugorora ukuboko ko kurazi uko kitazaho kuramutsa attitude yacu ituma jewe nitega ibikurikira kubera ko ufisa amatwi je ndubahuka kukuvugisha ariko nzi ko udafisa amatwi nuko wakuvugisha iyo information ni kugira gusaba yitege mubisanzwe utazi ko Imana ivuga uyitega gute nimba hari Imana ivuga hategerezwa kuba umuntu yumviriza alors nimba rero ari Imana ivuga ka umuntu yumviriza nuko tuba tugomba dukwega umuntu ku develop ugutwi kumviriza bizotuma atamenya ko amakuru yose ava kuri WhatsApp no kuri France 24 kwishiwe kutubesha akamenya ko ari no makuru ava mu ijuru ni nyifato tuba dukeneye gusa ko umuntu aba mu nyifato suko bose bazoyumva ariko dimwe bazokwitega ko yumva nimba ari Imana bazokutega ko ivuga nimba ari Imana yumva ategezwa ko umuntu avuga nico gituma dusenga kubera ko abantu basenga kubera ko bazi ko Imana yumva none iyo Mana yogira amatwi ikibagira umuntu ikareka kuvuga byose bifise nigute dusenga bivuga ngo Imana yacu si nk'ibigigwa mana bifise amaso nibibona bifise amatwi bitumva niko batubwira muri Zaburi none nigute abantu bobaho nk'ukumengo bavugana n'ibigigwa mana babayeho nk'ukumengo babana n'Imana itavuga uko kubivuga sikugira ngo bamenye ko ka Joshua kovuga I repeat it again je ndagasani gatomana mu ndazaho navuye uravye ubukuru bw'Imana umuntu nkanje ndanajugumira jari nandise kuri Facebook ndavuga mbega Mana wankundiye iki nanje ndarengegwa Imana n'ubumana bwayo akantu nkanje banyumviriye kubera iki bisigura ngo nimba hariyo Imana nimba tugomba dusunika abantu kumenya ivyo bintu ni kugira bamenye nabo yuko Imana ibavugisha ndakubwije ukuri mwese muri ngaho Imana irabavugisha amen umva reka ndakubwira nagiye ugomba gukora ikintu ukaca wumva umutima uravyanse reka ingorane ucugenda kuvuga ngo ari ikintu cambujije uko nukubura indero kuko ico kintu uvuze ngo cakubujije ni mwe muyera ni gute umwita ikintu ngo mubandanye mugendana ariko umaze kumenya aya makuru uzovuga ngo nagomba nkora ikintu canumva ijwi rimbuza dimwe uzo respecta iyo communication
communication ni kangahe mu buzima bwanyu wavyusa ukacumva reka nduhuke ni kangahe abantu bavuga ngo nagomba ngende candabireka ngo munyuma bagira accident ngo numvise ikintu iyo yita ikintu niko nitagasuzuguro mu bisanzwe ariko maze kumenya ko Imana ivuga azofuma reka kuvuga ngo Imana yavuze acavuga ngo numvise ijwi rimbuza ngo singende nta muntu numwe kwisi Imana nivugisha abaprofete gusa Imana nivugisha abakizwa gusa n'abami b'abapagani irabavugisha Abimeleki Imana yabwiye Abimeleki isubiza umugore kwa Abraham none Abimeleki yari umuprofete Imana ivugana n'abantu bose cyane gose kuri ico nyene aho ruvuze ati Imana ibivugana n'abantu bose nkuko wari wabitanguye bivuga mbere wari wavuze ati Imana iravuga mbere yuko Imana ivuga na Satani kandi aravugira umuntu ndetse n'umuntu ubwiwe abavuze ibyo yibwira mbega muri ico gihe umuntu ni gute ashobora gutandukanya amajwi atatu mu gihe kumbure nibaza ko abaprofete sinzingirani mu mufise ubushobozi cyane kugira ngo mushobore gutandukanya navuga ico no kwita ya fréquence nyine washoboye kuvuga ati mbega ninde ari karavuga na cencane ko ayo majwi yose bavugira muri wewe mbega ni gute umuntu ashobora kumva ijwi ry'Imana mbega ni gute umuntu ashobora gutandukanya ati ni Imana imbwiye canke ni iby'umuntu canke ni bya Satani rero niyo ugeze ahantu heza niyo abantu bamenya ko umuvugishwa ari umuntu wa mbere yigisha abantu iby'agakiza mu bisanzwe uyu mwanya tumaranye jewe nangaha ni ukuri nshoboye no gusohoka hanze hajya hariyo abantu batandukanye mvuze ucumenya ko ari je navuze igituma wamenye ko ari je navuze wamaze kuba familie n'ijwi ryanje hari ukuntu uzi ijwi rya Joshua alors kugira ngo umuntu adevelope are tugiye mu kintu cyitwa development kuko umuntu ashobora kudevelopa canke akamenyereza ijwi yumva iyo umuntu ari umuntu yibera mu vyisi biragoye cyane kuba sirko Imana yavuze ariko iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana ritasubirizwa na muvugishwa numwe ari ejuru ijambo ubuvugishwa bwose butajanye nibi twemeye kubwita ikinyoma bisigura ngo uko umara umwanya uri kurasoma ijambo ry'Imana uragera ahantu ukamenya ukuntu Imana yagira avuga donc ugutwi kwawe n'indani muri wowe hatangiye kuba kumenyera ukuntu yamyivuga muri cyo gene bakubwira ufise umugore ngo turundi mugore wa kabiri niryo ni jande igitumvuze ngo sigi Imana ni kubera umuco ufise muri Bible kubera ziko bitari kuwe nyene kubera ijambo ry'Imana naho rero iyi niyo bita ligne de fréquence ituma umenya ngo yoba ari Imana bica bituma ko uronderera ku Mana cyo ukamenya reka ncecekeshe bino ni shetani cyo ndafise umudamu sivyo mfise n'abana naho kaca numva ijuri mbyengo nongora umugore wa kabiri action yanje mbere ivuga ngo shetani koma kwa jina la Yesu igituma kimbwiye ngo mbwire shetani koma kwa jina la Yesu ni kubera umuco nzi muri Bibiliya utanyemerera kumva ico kintu ufise umugore sizo ko vyumva bishitse naho ngaca nicara umva ko iryo jwi ndarisuzuma kuruta yandi niumva ko hari amajwi dusuzuma kuruta yandi hari amajwi tubahuka kuvuga directement ayo majwi tuzuma kuruta yandi nigiye twumvise yuko ari mo risk atajanye nico Bibiliya yivuga ndumvise par exemple ijwi Trump kavuga Trump kubera iki muri uwo mwanya sinza kuvuga kudavuga Trump none sinumva amazina menshi mu mutwe muri uwo mwanya ndateba kubera iki ndiko ndumva Trump muri cyo gihe kubera ko je sanzwe nzi amakuru ya Ezekiel sanzwe nzi amakuru ya Yesaya canangura kuraba mbega ba Yesaya bumva gute n'umwanya iki nico gikogwa madame anje ambwira ngo iyo uri kuravugishwa ngirira impuwe kuko ndazi uburemerezi bukuntu ico wumvise ubanza kukiyungurura mu mutwe ndazi ibiro bica mu mutwe wawe kugira ngo usore iryo jambo rivugwe bisikura ngo ico tuma umuntu wese w'umukristo kugira ngo bikunde ko yumvije atuvuze ko umukristo nuko yo developer gusoma Bibiliya no mu Kristo ariko ku muntu atari mu Kristo nawe ashoboye kumva ijwi ry'Imana bujya mu muntu arabizi ko ubusambanyi ari bubi asenga adasenga ahimbaza adahimbaza ikibi umuntu arakizi icyaha cyose umuntu abakizi yose ngatose barakizi umuntu wese arazi ko kwicana ari bibi umva asenga avuga mu ndimi atavuga mu ndimi arabizi iyo rero yumvise ijwi rije kumubwira ibitandukanye n'ivyo bibi abayemo ategerezwa kubera amaso iryo jwi ko n'iryo jwi y'Imana kuko Imana isanzwe ari Imana nziza asangwa ari Imana nziza rero ikiza cyose kiza kumbwira ngo mve mu bibi ndacumva mu buryo buri rapide siko munyumvise nico rero umuntu wese arashobora kumva ijwi ry'Imana umuntu wese arashobora kumva ukuvuga kw'Imana aho twavuze ku mpagani nico kimwe rero n'umuntu peut-être yoba dufate chef de quartier par exemple dufatire ngaho arumvise ikintu kivuga par exemple tunganya ngaha gorora rino barabara
ategeza kuvyubaha nk'ijwi ry'Imana kuko nyine cyo gitumbereza kikaba ciza ni cy'Imana ariko yumvise ijuri mubwiye ngo genda ukubita ujya mu inkoni iryo jyo giti ry'Imana biga ntacyo giti ry'Imana n'amategeko y'igihugu namwemera kumukubita inkoni ahubwo nimba ari umunyamafuti afisa yo mutwara bisigura ngo umuntu mu bisanzwe agira umwanya gusa ibindi ko ndavuga akugurura umutima ijwi ry'Imana riroroshe kumva ndakubwije ukuri riroroshe kumva gusa ibi vy'urugezo umaka avuga amazina y'abantu ivyo nibindi Imana ishoboye gutanga kugira ngo abantu babone izindi diversite kuko Imana ikora mu buryo bwinshi birumvikana Imana ikora mu buryo bwinshi ati rero waba umuntu asenga waba uri umuntu adasenga ati ijwi ry'Imana yivuze birumvikana neza ati kuko umuntu wese icyaha arakizi ikibi arakizi wowe uja mu rushengero wo busenga canke uko biri kose ni Prophet Joshua ariko aratuganiriza murumva neza rero ko wewe ushobora kuwashize kuri 97 n'ibice bitatu utevye umutumire turi kumwe ni Prophet Joshua niwe turi kumwe mu kiganiro imbono yawe cuno munsi aharika tuyagira ibidasanzwe rero mu kanya muraza kuronka akanya kugira ngo mushobore kwakura mushobore guhamagara kugira ngo ari akabazo ari cyo musaba ubutumwa ari ikintu mumubaza ashobore kubafasha murumva ko ari we turi kumwe ngaha ariko mugerageje kuraba Prophet muri kino gihe isi ndazi murabona neza ahigeze abantu murabona uko bameze ibintu vya development ngira ngo amajambere uko biriko biragenda hari message canke ubutumwa mwebwe mubona muvuga muti mu gihe ca none isi ndavya higeze ndabona yuko isi irakwiye kumva ino message hari ubutumwa mwumva mwoha abantu ijambo ry'Imana no vuga message spirituelle abantu bakwiye kumva muri kino gihe message ya mbere ku muntu wese yamagawe n'Imana muri kino gihe yobwira abantu ngo baravyibihe barabona neza ko ibihe byo kugaruka kwa Yesu biri hafi n'indi message yambaye twubwira abantu kuko iri terambere siribi nicyo gituma twese dufite amatelefone kandi tuko turakoresha mu kuzana kuri Kristo iterambere siribi nicyo gituma ama microphone meza ariko atuma abantu batwumva mu quartier nta muntu yogwanya iterambere ariko tugomba ko abantu baba maso muri iryo terambere bamenye ko Yesu agiye kuza ivyo rero no bitanga mu gicapo nyacu bibiri twereka ukuntu iherezo gisirizoba biranditse si ibintu vya giturumbuka Daniel abivuze ko abavugishwa benshi barabivuze ko bavuga yuko kuko Israeli niyo saa y'Imana Israeli tuiravye Kristo ibona nk'isa Imana ibiba kuri Israeli bitwereka ibigomba kuba kuko bibiribwa ngo ayibihanga bifite Imana Israeli nk'Imana yabo so ivyo Imana givugana na Israeli turavyigira kugira ngo tubenye aho tugeze uravye gicapo cha Israeli uravye ukuntu Israeli kikujwe uravye Hezbollah ukaraba Hamas ukaraba Iran ukaraba linya ya Iran ukabona ibiriko biraba ukabona ubucuti bwa risi n'ibihugu by'abarabo ucumenya makuru ya Gog na Magog aho bavuga ngo bazotera bagende batere Israeli bazotera Israeli gute Uburusiya mwumva mu mitu Uburusiya igicapo ciherezo niki nuko Uburusiya buzoshigikirana n'abarabu kuko baranyotewe kumara Israeli sinzi ko muvyumva banyotewe kumara Israel bazoshigikirwa nande uravye iyi rapprochement iri kwira bagati ya Iran na Risi ni gicapo ciherezo gisi kuko Iran iranyotewe ko Israel iva ko simvuze politique ndiko ndavuga uko bimeze iranyotewe ko Israel ibaho murabizi ko ivyikora tutobisubirira nga niyo nambara iri kwiraba ubu nibiza kurangira ari nambara gatatu yisi ariko iyi mubona ni introduction ni gicapo ubu baraza kumvikana mu ntango ya manda ya Trump ba calme ariko bijya bintu bizoguma nk'ibisinziriye bizoba kujya nyene bizoba guterera ni gihe Uburusiya buzoca bushigikira barabu kwataka Israeli kuko niyoroshe ico gihe Israeli izo bidafise defense ko bavuga ngo dutere kajya gahugu kadafise defense ni kubera ko bavuga kadafise defense ni kubera ko bibaza ko defense ya Israeli ubu ari Amerika ariko defense ya Israeli ni Imana ico gihe Amerika izo biri bize kubiri probable yuko izo biri kwirahangana n'Ubushinwa bivanye nibiko biraba Taiwan kuko Amerika ifise amasezerano yo kuzotabara Taiwan Ubushinwa bwiteye uravye Ubushinwa aho buhagaze uyu mwanya buritari kugira ngo burekipere Taiwan igituma utarekipera Taiwan bwemeza yuko ari province yabo Taiwan nayo nyene ikeneye independence nuko Amerika igishigikire Taiwan muri ico gihe Ubushinwa bwubahutse Taiwan buzonigana na Amerika Israeli zo bitagifise defense yitwa Amerika bacavuga ngo dutere kajya gahugu kadafise defense mu gutera ko gahugu kadafise defense niho Yesu azoza wenyene kugwanira Israeli namambwira abantu bino bintu bibi Yesu igiye azoza Yesu aje Yesu turindiriye ubu aza kuza si Yesu aza guhonyora kwisi ni Yesu azogarukira mu bicu
azodukwega kugira ngo twebwe tumwizera tugende tubane nawe hace imyaka 7 kugira ngo aze ngaha ku isi kubera ikazodukwega isi yose irimo ibigwanishwa vya kirimbuzi isi irabifise Iran igeze kuri presque 80% muco bita uranium development kugira ngo bashitse kuri 95% baba bamaze kuba capable gukora bombe nucléaire Israel irazifise France irazifise ivyo bigwanisho bafise barabizi ko ibigwanisho vya kirimbuzi ababifise barubatse aho bazonyegeza abantu babo mu binogo ari amakave muri Israel ari amakave muri Risi kugira ngo Amerika niyatera abantu bagende mwivu babinyegeze intambara ya gatatu y'isi rero izobamo ivyo bibombe Yesu nawe niyo tunyegeza mu binogo nico gituma azoza mu bicu adukure natwe atunyegeze mwijuru kugira ngo inyuma y'imyaka 7 igihe azoba aje gutabara Israel tugarukana nawe aje kuganza isi aze amanukanye natwe ko niyo tunyegeza mu binogo na numwe tubikira ibinogo niwe mwami wacu iyo niyo message jewe no hanuriki umuntu uyu mwanya nuwo mwanya mwiza wo kwizera Yesu kuko ni adugana azodugana abiyiwe bisigura ngo tubandanye turondera tubandanye turonga nukuri abantu bakaronga amamodoka barakaronga amazu biraryoshesha kubona uwo mwavukanye yahagaze neza afise akantu afise akadugana n'inzu turyohera kino gisagara cyose cyuzuye amagorofa sivyo gahembe bisigura ngo nta kibi kiri muri ivyo ariko rero byoba bibabaje nimba tworonka isi yose tukabura ubwami bw'ijuru Imana ni yatubujije kwironka isi cyo tumikwira iduha tugenda tuzunguruka hose tuvuga Yesu nawe ujya tugiye kuzunguruka cyane ni yanka kuduhisi ko biribwa ngo musaba amahanga zoyaba ariko birababaje kuyigira iyo si yose ukabutazoronga ubugingo budashira bisigura rero uyu numwanya aho w'abantu kuza kuri Kristo na indi message novuga wumvise ivyo bintu uri kuranyumviriza ukabutarakizwa no kuri fata ingingo gukizwa si pompage vuga gusa Yesu nanje ntabara mana mbabarira mwe muyera ngwino nyobore ayo niyo majambo twingiza mu gakiza no kwakira Yesu gusa uri koranyumva na wakijijwe bandanye urondera ariko wa muri tayari wa mumesa wame wiyubara kandi nturindire guhinduka kubera ko wahinduriwe ku gitanda cingwara igihe Imana ikubwiye hinduka ihanaho nyene nurindire kurondera amahoro n'umuntu igihe uremvye igihe wumva ijwi ryo kurondera amahoro na mwene data mwashwanye bikoraho nyene ubuzima ni bugufi nawo ba imyaka 200 ni bugufi ariko noneho tugeze umwanya n'umwanya Yesu arashobora kuza na message yambaye no bafise atari uko bandu ndi ntumwa yindi Imana message y'Imana ni nyene bakwega abantu kuri Yesu cyane cyane muri no situation message mfise niyo ibwira ngo harageze emera Yesu ubandanye mu vyawe ariko wemeye Yesu kugira ngo uzoronge aguhungishiriza batavyemeye naho ivya kirimbuzi bizobasanga amen anavuga ngo nibatavyemera bazosangwa n'ibindi kuri ico nyene nko waruvuze tugaruka ku cubuvugishwa abantu kenshi barumva ubuvugishwa nko bavuze ati abenshi ari naho bavugishijwe nabo nyene ubwabo gusa bikabagora gutahura mbega mu gihe Imana icishije kubavugishwa navuga kuri bamwe guma musanzwe muvugishwa mbega mu gihe Imana icishije kubavugishwa kugira ngo ishobore kubwira bamwe na bamwe kuvyo yipfuza kubashikiriza mbega bigenda gute mu gihe umuntu atabyize mbega hari ivyo navuga biba bisaba ko umuntu yizera ubuvugishwa yumvise kugira ngo bikunde ubwo buvugishwa bushike canke hari ubuvugishwa busohoka hama bugakogwa nkuko Imana arifuza ko biba n'igihe umuntu adashoboye kuvyizera urakoze cyane cyambere sishobora kwanza jewe gubangamira abantu batize icambere je no uririra gutunganya ubavugishijwe kuko hariho uburyo bwo kuvugishwa turi mu ishengero umuntu n'umukobwa right kubera ko nabonye nibisigura ko abaye mu bikundusha kubona kwanje ni gusigura ko jewe ndi privilege kubona kwanje bisigura nitiyo none amazi aciye mu itiyo ice yiyemera no iyo jemeje kubona ndavuga okay nabonye umwana w'umukobwa nabonye ko Imana yambyiye yuko ategerezwa kwirinda kino kintu kimwo ivyaha gacha ngomba nerekane ko nzi kuvuga gacha fata microphone Imana iravuze ngo umusambanyi inyifato yanje ishoboye gutuma umukobwa atabitahura ahubwo ico nkora niki ndamenya iyi prophecy naho mvuga ibindi bijya mvuga ni kugira abantu bamenye babe siri kwimanira ngaho kesho ubonye riko navugishwa ndavuga gusa muri fasi yo kugira ngo bamenye ko kwimanira ngaho ucubona shize microphone hasi nangiye kugenda mu bantu bisikira ngo mbenye kuyu mukobwa n'umukobwa aracanidiye kurongogwa cengena ndamubwirire kuri Facebook ngura umusambanyi peut-être na fiance ariko aramuraba none ubwo bugishwa zo bwakira none ikosa nigiwe cange ni mentalite yanje yatumye nashoboye gufasha uwo mukobwa ahubwo umwanya ashize microphone hasi cangenda nkamubwira Imana iragukunda ariko bino bintu uri kwirakora ni ibintu n'ukuri na munuma tokwa kiri jambo ry'Imana bose baryakira ndita toryakira rije neza sasa Imana ni yashize abaganza ugende urabe amakuru ya Daniel
Daniel igihe umwami yamutaye mu kinogo aje kumusohora yamubwiye ngo uragahora ku ngoma mwami wanje yaramwubashe Imana iguhaye message ku munaganza cyangwa umuntu ari hejuru ukaca ugenda kwivugira kwibarabara baragushura siko base kumviza message wayivuze ukutariko nigeze kubwira abantu dufata turekane no nga uri muri France sivyo nibuka igihe kimwe ari umuntu yakubise president Macron ikofe mbona abantu baratweza ndavuga uwo n'umuvumo nukazotwenge utwari hanga ariko arasuzugurwa uyu n'umuvumo ku gihugu ico kintu sico kunezerererwa sinovuga byinshi igeze kwa igihe nga ugiye kana kagenda no bamutera amabuye bijya bintu sibizima bijya bintu nukwikwegera I told you a leader umurider umunimana yashize hejuru wewe utegerezwa kuba maso mu kugendana nawe kuko Imana nishira umuntu hejuru dufate example ya France kuko raza abantu tuvuze ivyo nga abantu baraza kubivunja ya mahoro rero kugira ngo dukoreshe umuco n'ubwenge ugiye muri France urahawe prophecy ya Macron ni president w'u Faransa wowe sinzi awuje uturuka uje kumbwira gusa ngo Imana yakubyiye uci ugenda uramushize ko urutoke kugugisho gutya ngo Imana iravuze bodyguard we atakuvunya ukuboko Imana iraza kumuhana kuko afise dore yo kukuvuna ukuboko kubera iki suko bavugana na king isto utegereza kumenya koma communique ni ibintu by'ubuvugishwa ari kuntu uvugana n'uyu Bibiliya twenza birivuga ngo umwami Hosea kugira ngo wumve ko Bibiliya ifata abantu uko batangana umwami Hosea atumiye abantu mu gitabo cya kabiri cya 23 avuga ngo hamagara abaherezi bakuru n'abaherezi b'urugezo rwa kabiri tugomba kumenya yuko no mu baherezi nga hari abatama ari bakuru sibabwibagirwa kumwe hagera hano avuga ngo aturiye igishushanyo cyashira ngo iminyota ayiterera kumva z'abakene ni muri Bible bavuga ko n'iminyota atayiterera kumva z'abatunzi bisikura ngo Bible igira ahantu difference ya niva z'abantu bisikura utegerezwa kumenya yuko ibintu bidatangwa kumwe hari ukuntu baha message uyu acavuga ngo abantu barangana ubwo n'ubwibone abantu nitwongana ubwo n'ubwibone cyo gituma umari ko aranyumviriza nanje ndiko ndavuga cyo gituma wowe wantumiye nanje nkaza none natungana muri no radio ubu nyene uvuze sohoka ndakunja bibiri yanje sohoke nubu natungana muri no radio kutamenya ko abantu barutana ubwo byonyene ni kutamenya n'ubwibone turarutana Imana ari abantu yashize hejuru yanje hariyo n'abantu nanje yashize ndi hejuru yabo nico gituma tutavukira rimwe mu muryango wabaho grand frère abaho na petit frère no bisigura rero ngo ingorane niri kuwakira gusubuvugishwa je singunda kurondera ingorane hii ndondera ingorane cyane kuwavugishije kuko uzobazwa byinshi nugi Imana yahaye akazi yatanze message gute cyefite ama message akino gihugu cenza ngakwira radio ngavuga nabonye ni igihugu gitwarwa mu ibarabara none abantu bose batekereza kumenya hariyo n'ivy'Imana imbwira nazo kugera mvuga nsenga siziko muvyumva na Kongo ndabwira mwebwe ndabaye no prophecy kugira ngo umenye ko muvyifata ndatanga prophecy biriko biraba kuko giye cyose munye mu gihugu gucya ndabona igicapo cyose ndumusenzi jewe ndi intercesseur w'ibihugu nico umvise Imana imbwiye kuri America nuko na intercessor ku bihugu je ndumu ndazi role yanje misimwe ndumu intercesseur w'ibihugu rero nimba na intercessor ndabona ni nk'ubu no kwiha umwanya ngo ngomba nicare ndagusengera none ugusengera kabiri gatatu Imana reke aho nizo yanyumvise reke kumbwira ibikwereke rero bisigura ngo iyo ninje mu gihugu ndabona eske mvuga vyose no bangwaye hari bindi mbwigwa jewe kugira ngo ngende senge hari bindi mbwigwa kugira ngo mbwire umuntu umwe wenyine ndamubwire bivanye nahuri senga gucya bivanye nahuri gira gucya uko niko tegerezwa kubaho nibaza ko ikibazo muri prophetic ni ikibazo cy'abatanga message birumvikana cyane rero umuntu wese uri kwadutega amatwi washize kuri 97 n'ibice bitatu konsamiriza PJ Classic FM mwabyumvise uko umutumire turi kumwe ari Prophet Joshua ufise kibazo rero canke impanuro ushobora kumubaza kanimero karuguruye 6731 0000 ubusabone uheze wakure arakabazo baza canke impanuro umubaza ubona yuko ikiganiro kiriho kiragera ku musozo urushira kumubaza hanyuma kagufasha tugasangira ikiyago kagena neza PJ. Allo amahoro neza namaho twashaka kumubaza ingiro rya Saboti Church ikorera amajahe mu gisagara cya Bujumbura twahize turahabura araza kuhababwira cyashaka twishaka tubwira aho rikorera sawa urakoze gose uheza gigwe turi Bujumbura urazi gituma abantu bahabura nuko bwa mbere twakorera mu Ngagara quartier 7 bwa kabiri quartier D rero abantu barahabura ariko aho dukorera urabona Kinama ifatanye na Kamenge na Cibitoke yego aho bifataniye rero iyo ni tarompo bisigura ngo umanukanye 13 rya Kamenge ugomba uheje 13 Kamenge ugomba gutangura Kinama uhera aho uvuye kuri centre jeune
centre jeune ko iri ijya barabara iri hamu mpaka Cibitoki na Kamenge uje na rya barabara ryose ugomba gusa gutangira kinama uheri wanje uhera aho twe dukoranira bisigura ngo naho mbayita Ngozi quartier 7 haroroshe cyane ishingiro bamenyereye cyane ry'aba divin ryari yajya kera ni hafi yaho donc ni hafi yo kuntango yo kujya mbere mu Cibitoki cyura bamukinama gutya ucabona. Murakoze gose yamaze kuhumva aropije. Alo meze neza? Maramutse neza Prophet. N'amahoro ndashimira Kristo. Ni Yeremia muri Deseyo. Oh wow, Imana igomba. Ikibazo cya mbere nari mfise. Yego mubaho. None kubera iki tugira ubwoba iyo hageze twiyumviriye ku rupfu? Iki ni cya mbere, ikigira kabiri nacyo. Yego. Kubera iki rimwe na rimwe kenshi iyo batubwiye ihanga ry'Isirayeli tuca twibwira nk'abikumira ati twe ntiturimo. Yego. Yego, hama ikindi cya gatatu ari nicyo cya nyuma. Yego. Narigeze kugirirwa amahirwe yo kubonana nawe icyo gihe 2018. Icyo gihe ndabona yuko ubuzima byari byahindutse ariko ubu unamfashe ndabona yuko ngeze nk'usubira inyuma mu iterambere ryo muri Kristo. Dufashe imbere ko tubandanya icyo gihe hari hahindutse iki gihe twabonanye. Yego. Hari hahindutse iki? Okay. Nibaza ko atari yumvise ikibazo neza mugabo kumbure dushingira intahe yiwiwe nibaza ko akanya mu mukorana nibaza ko bishobotse nuko intahe yiwe ntariko ndayibuka neza mugo nibuka kumenga yavuze ko mwahuriye Ingozi niba ntihenze mugo nibaza ko araza kugaruka kumbure kibazo Yeremia yacu arashobora kucumva ati ico gihe 2018 hari habaye iki ubu habaye iki ngira ngo nico Prophet Joshua agombye kumubaza ariko mubanze mwishuri bibazo bibiri yabajije kumbure mu arashora yumva umuco wacu. Cyambere avuga ko birika abantu bagira ubwoba iyo bumvise urupfu sinibaza ko ari bose. Paulo avuga ngo gupfa n'inyungu. Paulo ntarimo nibuka ryari ndi mu gikorane ndabwira abantu nabwiye Imana ni Mana ukabona ukubaho kwanje ko tumuhimbazwa reka mbeho nyakubaho mu buryo wohimbazwa ariko ukabona ko gupfa kwanje ko tuma wimbazwa bikore kugira ngo baguhimbaze cyane deja sindi mu bantu batinya. Rimwe na rimwe rero bivana ni kuri kwindani kuko umuntu ntatinya gupfa umubwiye uzopfa ego pfa abantu ntibatinya gupfa batinya gutangura kugenda mbere. Bamwe rero batinya gutangura kugenda mbere kubera ko bibaza ko ari je batarakora abandi nabo batinya gutangura kugenda mbere kuko batari siri naho bagiye n'imigwi itandukanye rero so hari rero abantu batinya kuvuga ngiye umuri kambe ndagumanga nico kituma namabwira abantu ngo bibaza ngo ni wapfejo uzojaye ico ni kibazo ca mbere cikosa ahubwo wame wibaza nari kuba napfuye ejo uyu mwanya nari kuba ndi kuko wibwiye ngo ni wapfejo uzojaye uca wibwira ngo ushobora kwihana ibaze rero bari kuba barapfuye ejo uyu munota bari kuburihe sisiko natahuriye donc muncamake si bose batinya ariko batinya ari impamvu zibiri kubaza ko ari atarakora pete nagira mariage narubaka yanzu bo niwe umva ko yikunda cya kabiri nari sire nahagiye ariko maze kunywana n'Imana biba biheze birivuga ngo nibo batatinye kubw'ubuzima bwabo bari tayari no gupfa mu gitabo cya Ishuri Yohana bibaza ko ico kibazo cyane cya kabiri ngo kubera iki twumva Isirayeli tukaca twikumira Bibiri ivuga yuko isi yari yononekaye isi maze kononekara kuko Imana yaremye isi ifise objectif yuko umuntu aganza umuntu amererwa neza ngwino tureme umuntu mu itanguriro ririmo 26 ngwino tureme umuntu asa natwe amere nkatwe aganza amafi niko Imana yabishaka ariko murabona ko mu gice cya gatatu abantu bumviye shetani bamaze kumvira shetani barava mu mugambi w'Imana Yesu azabibwira shetani azabibwira Yesu ngo ni wanyunamira ndaguha byose kuko nanje narabihawe si Imana yabimuhaye ni Adam na Eva babimuhaye muri Eden igihe bamwunamye shetani rero maze kubihabwa yaciye atwara isuko agomba Bibiri inavuga ngo umwami w'isi muri Yohana 14:30 ngo umwami w'isi araje ariko nafise ubasha kuri jewe uwo ni Yesu yagomba yerekane yuko ari abantu shetani afise kubasha ariko nafise ubasha kuri Yesu natwe birike kivuga ngo muri mu Bikorinto cy'Abikorinto 6:17 uwimatanije n'umwami Yesu bababaye imwe mu imwe bisigura ngo ntagifise ubasha kuri jewe kubera ko afise Yesu sisiko mu byumva alors uwo Yesu rero niyo Imana yatangiye mu isezerano kugira ngo ndayikwereke ico gihe abantu bacumuye Imana yacivuga ngo umwana w'umugore azogira iki umwana w'umugore azokandagira iyo nzoka iyo nzoka nayo mukomara ku gitsintsira ariko Imana irondera bandanyirondera ukuntu yo cungura isi murazi ko ari Imana yicujije kurema iravuga reka ndabivemmo ndabikure ko ikibona umuntu yitwa Noah muri yo Noah ni wari Sam Jafet na Shem aho tuzi ko Abraham yaciye akomoka Imana rero ikirondera Abraham yari kwirondera isi yose ariko ubu rero reka mpindure strategy ndondera ihanga nitanguriye niyo hanga rero
yaturutse kuri Abraham, Isaka, irareka Esau kuko yakunze Yakobo iranga Esau, ica ihitamo Yakobo. Yakobo niwe yahinduye Israeli. Uyo Israeli rero Imana yagomba yigisha isi uko imeze, uko ishoboye gutabara ibarindiye muri Egiputa, uko ishoboye guca inzira igihe yabakuye muri Egiputa. Yagomba itwerekeyo tuca turamenya iyo Mana biciye ku vyishoboye gukorera iyo Israeli. Hama iyo Mana rero yabwiye Abraham biciye kuri wewe amahanga yose azotabagwa. Aho biciye kuri wewe ni Yesu yaje kwisi mu buryo bw'umubiri yitwa umwana wa Dawidi, yaciye mu muryango wa Yuda aribo bana ba Yakobo kugira ngo twebwe amahanga dutabagwe. Bibiliya ikacivuga mu Bigalatiya 3:13-19 twebwe twambaye Kristo twabaye baraganwa na Abraham. Muri ico gihe rero simbona ukuntu je Israeli yonera ubwo, ahubwo ndayumvise ncamenya aho ndi n'amasezerano yose bahawe, ndamenya ico nabwiwe niyo Mana, kuko Imana ya Israeli niyo Mana yanje. Birivuga ngo hayiwihanga ifise Imana ya Israeli nk'Imana yabo. Mvuze Imana ya Israeli se mvuze igihugu muri uwo mwanya, mvuze Yakobo yahuye n'Imana akanesha. Imana ikavuga ngo waniganye n'Imana unigana abantu uranesha, si Imana muremye, ariko Imana yagomvye ko tumenya yuko turi muri iryo hanga ryemewe n'Imana rishoboye kunesha ibigirwa Mana, rishoboye kunesha abantu. That's Israel. Bavuze Israel baramvuze. Murakoze cyane. Ati bavuze Israel baramvuze. Akanimero rero karuguruye mubandanye arico mubaza ari interano musaba ni 6731 0000 37 ubusabune. Turi kumwe na Prophète Joshua. Allo PJ. Allo. Kubipa ariko ntivyemewe mushiringo amarete hanyuma muhagarana ameze neza muhamagare kwera bari benshi baba bashaka umurongo rero uri kurabipa uri kurabononera. Allo PJ. Allo. Ama ntitwahumvise neza cyangwa dusubire aho bakorera ukaba ufise agakaramu n'agapapuro reka subiremwe ariko uce wandika neza kugira ngo umuhumve neza. Kumbure ntiwumvise neza ariko rero je hano neza ufise agakaramu canke iki uce wandika kubwire neza musubiriremo neza ngo hano mukorera kungo ntiyumvise neza. Ego navuze nti igituma abantu batamenya vyoroshe nuko twatanguriye mu Ngagara ariko ubu turi mu Kinama. Nahavuze yuko ari ahantu Kinama Kamenge na Cibitoke bifatanye uzananye n'irya Centre Jeune canke igisoko aho Kamenge na Cibitoke bifatanye ukaduga n'ijya barabara ugomba gutangura Kinama aho nyene utanguriye kuri Sabbath Church uje umanukanye na Kamenge bisi zigarukira kuri 11 ubandanije amabara abiri ucugera kuri 13 umanukanye 13 yose ugomba gutangura Kinama utanguriye kandi kuri Sabbath Church uvuye ino hepfo kuri dorsale uduze dorsale yose umva ko ica yikubita nk'igomba kurangira mu Kamenge aho nyene irangirira uhindukiye ku ruhande gucya ucubona Sabbath Church. Nibaza ko bahumvise cyane ku bashobora kuba baza amaveni ni muri Kinama quartier Ngozi kuri avenue y'indwi nimero 5. Nibaza ko ku bantu bashobora kuba abatabura iby'amaveni cyane bashobora bavyumva muri quartier Ngozi kuri avenue y'indwi nimero 5 ukabuhashitse neza cyane. Allo PJ. Prophet. Yego. Je twaregeze naragerageza amahirwe yo kubonana nawe hari David Zwiti ku Ngozi. Manshigwe hejuru. Icyo gihe waramfashije narisi mutwaro uremereye nta n'undi ari ku wundi uretse Kristo wenyine. Haleluya. Ariko usa n'uwasubiye inyuma sinzi icyo wamfasha ko ndabona ingufu narisi icyo gihe n'ukwemera kwaragabanutse sinzi. Wow. Icambere nibaza ko nkuri mwarakoze na verse wampaye n'undi akishise. Urayibuka ku mutwe none ahubwo yavuze ko agapapuro akagenda rimwe na rimwe iyo nsubiye inyuma asubizamo inyuma ndakogwako ndakogwako niyo mpamvu ndasaba mumfashe icambere turagusengeye ngo Kristo akugumye kuko aragushoboye. Ica kabiri turasenze ngo Imana yaduhaye akajwi Ngozi izoduhe n'akajwi Bujumbura kuko ari igihe umuntu bisaba impanuro ari ibintu bidasaba amasengesho bisaba impanuro ukavuga ibintu narabiciyemo nanje gira ukuntu bino narabiciyemo nanje irinde ibi Imana izoducira inzira azoze rimwe kwa Mungu yabivuze cansigara kenshi cyangwa kwa kabiri imeje makoraniro kenshi ndasigara nkumviriza abantu. Birumvikana neza narya nzi neza ko yumvisaho eglise isanzwe iri Sabbath Church arashora kuzuha kubitira akashora kuagira amahirwe kana kongera kababona ugasanga biragenze neza. Allo PJ. Allo. Nashimye. Imana ishimwe Arme. Adere kumuzinda. Ego. Ufise akabazo baza Prophète.
ahubwo urashaka kuvura audience umunsi mwashaka audience kumurengera araza kubabwira ukuntu mushobora kumutora kirabyiza gusoma ko iyo ikibazo gifite nasanzwe neza amasosiyete karode cyangwa kibirengana rero si tumba bisaba yuko haba amasengesho yego reka kumurengera araza kubabwira ukuntu barabishika abantu bakabonana sawa sawa amen amen sinibaza ko numubwira ngo duhurire nga kuko mvuze ubunyene ngo duhurire ahantu kanaka nca ndasanga abantu barenga igihumbi kuko Imana yatanze ubuntu kubw'impamvu ariko banavuze ko ukunda gusigara hamwe hamwe ngira ya nico nagomba mvuge ndi umurongozi w'ishengero rega ngo ndumubwishwa umukozi w'Imana babona ku marezo sociaux ariko je singorera mu ibarabara ndi umurongozi w'ishengero ishengero ni organisation aje niyoreka kwakigwa kandi numunezero wanje kugira ico mariye ubwoko bw'Imana kumuzindana manjayo dufise na selire je nibaza ko ico yokora azoze makoraniro arabwira gusa protocol cyangwa akabwira muri comité pastoral baramwakira akavuga je prophet nagomba ko tuvugana bace bansinyara ndakunda gukorera ubwoko bw'Imana umunezero wanje jewe nibiri nabigiye umuntu byari ejo ano nari nagize escale ndiko ndava hanze nagira escale ndege nabwira umuntu Jeff ibintu bibiri binezeza icambere abantu bakijijwe kuri je n'umunsi mukuru ica kabiri mbonye uri kuranezerwa kw'Imana yagukoreye ndavyungukamo navyungukamo kuba gusuvyungutsemwo uri umuntu ndahiriwe niwo munezero wanje murakoze cyane ati ndahiriwe niwo munezero wanje aro PJ aro meze neza yego meze neza urinde twakuriye hehe urinde uduhamagaye uri he abambaza profete yego egute umuntu yoshobora kumenya ibizoba abyeswe n'Imana cyangwa yabitahura gute ni kibazo cyane urakoze rwose urakoze wow mengo abantu bose bacavuga ngo reka twumve natwe twumenye ibyawe nyine aba bari benshi cyane gose twabivuze mu ntara yuko ijyo ry'Imana risaba yuko umuntu agira umuco w'ijambo ry'Imana ariko kandi ibintu byose twerekwa siko bitegerezwa kuzoba icyo kimenye ibintu byose twerekwa siko bitegerezwa kuzoba ariyo n'ibintu abantu babona kubera ubwoba dufate muri ndakoresha example hanzwe ndakunda ndangakona bakata udupande bakabigura kindi tugende muri Côte d'Ivoire murumva ko genzi isi tugende muri Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire abayibihe aba amatora muri Côte d'Ivoire cyo kimeni wacu igihe cyose aba amatora muri Côte d'Ivoire amahaba manifestation sivyoga niumva ko umuntu amaze kuba mu mutima wiwe afise ubwoba buri programme chaque 5 ans kuko abizi ko bitegerezwa kuba bisigura ngo hagomba kuba amatora muri Côte d'Ivoire abazorota ko baza kuba manifestation bazoba benshi kuko barabizi naho bitoba yarahamutse yamayiteze ko bizo kuko niyereko rivuye ku bwoba nibyo umushaha urabona reka ndabwira ikintu giryoshe mu gitabo cya Matayo 16 Yesu aravuga ngo mbega abantu bavuga ko ndinde sivyo bamavuga ngo bavuga ngo uri Yohana umubatiji yagarutse abandi bavuga ngo uri umuvugishwa wa kera abandi bavuga ngo uri Yeremia Yesu acavuga ngo mweho muvuga ko ndinde sivyo Petero acavuga ngo uri Kristo umwana w'Imana niryo jambo tuvuga tugakizwa Yesu amubwira ngo urahiriwe Petero kuko suwisi nyama n'amaraso iyo bavuze inyama n'amaraso ng'abantu nibavyumva sene ni la chair ni l'âme abariko bamubwira ngo ni wahishuriwe n'umubiri kuko umubiri ushoboye gutanga ishurirwa bivanye nawo wakuriye biroroshe cyane kubona umwana wa Bill Gates arota indege bizokugora wewe kurota yuko indege bivanye nawo wavuki bisigura ngo umubiri urahishura nico gituma umuntu ashobora kugira limite iyo atigeza sohoka narimo mu gihugu ashobora kugira limite bivanye nawo yakuriye icakabiri na maraso ico bita ibigumbagumba umusha urose kubona ugize mariage n'umukobwa w'inzobe nibisigura ko Imana yakubwiye uzotwara umushaha wawe usanzwe ukwinda inzobe uzobona inzobe uri kurabwirwa ivyo ukunda bino bintu rero bifise ubwaguke bwinshi nico gituma namambwira abantu kujyana prophetic shira amaguru hasi je ni prophetic kuva umunsi nahamagawe ariko nigendera gahoro uza kumva abantu bavuga 2018 yarambwiye nacagiye baravugishwa yes of course kubera kutabishira habona nategerezwa kugira umwanya wo gukura ubu nangura kubahuka nkavuga kuri microphone ariko mu ntango nagenda ni pole pole na muntu avuka kacagira amenyo ibisigura kutabifise ariko mpola cambuca bavuga buhoro akariro gake na frère birumvikana neza ko tugeze ku isazi 3:25 wanareza ku kiganiro kigeze ku musozo ariko inyuma yako tuva muri za PJ Classic FM Prophet Joshua
abantu muri kano kanya uwaduteza amatwi yarashize kuri 93 na nikihe kintu bosigarana nakahe kajambo kereja bovuga bati kano kantu twagasigaranye mwifuza ko basigarana ubutumwa bumeze gute? Je nifuza ko basigarana kwitega Imana. Nta numwe agenda gufatira bisi ahatari parking. Bagenda gutegura gukitega bisi batigeze bagura kubera ko bazi ko amabisi azayo. Je nifuza ko bitega Imana. Imana irabakunda cyane. Bibiri vuga ngo Imana yakunze abari mu isi, ni yakunze abaporoti, ni yakunze abayisilamu, yakunze abari mu isi bose. Namabwira abantu na wa mwansi wawe Imana iramukunda. Nimba Imana yakunze abari mu isi bagumbira urwo rukundo. Urukundo rero rufise dimension zikomeye cyane. Urukundo ruvugwa ngaho reka ndagasigure gato kuko urukundo ruri mu bintu bine. Hariyo n'abantu batabizi ko badakunda Imana bibaza ko bakunda Imana. Hariyo dimension ya mbere y'urukundo aho umugabo akunda umugore kubera ko ari inzobe. Bisigura ngo ni yabo wirabura zo bamuhevye. Gusa urukundo ni impression y'ivyamunejereje. Ari urukundo rw'abavukanye naho utavugana n'uwo muvukana agize ikibazo urababara. Ni urukundo ruri interne. Ari urukundo rwa intere ni nago abantu benshi bafise mu ishengero. Ndakunda Imana kubera ko yamaye imodoka, ndakunda Imana kubera ko izo mikino kanaka. Si bibi ni urukundo ariko rufise uruhagaze atabiguhaye nibo baheba amashengero, nibo babivamo. Ari urukundo rwa kane rwitwa agape, ni urukundo rutagira condition. Ndakunda Imana kubera ko ndayikunda, ndingandi ko ndavuga Imana kubera ko nkunda Imana. Susi yanje nuko Imana yakwamamara. Imana rero ni yadukunze urukundo rwa kubera ko yadukunze urukundo ruri pire, urukundo rwa agape, abantu bagumbira urwo rukundo rw'Imana. Nimba rero unkunda bisigura ngo uzonyitwararika, batangure kwitegura bitwararika. Mu kubitwararika zo baganiriza ndumu prophète nezegwa no kubona une nation prophétique ihanga ry'abantu bari mu buryo bw'ubuvugishwa, bari tayari kumva Imana ivuga, bari tayari kurondera Imana ivuga. Ntivugira rero mu muntu gusa, na Bibiliya ni jambo ryayo mu nzira zitandukanye. Bitega Imana. Ndabizi muri no situbayemo tuzokwama tubivuga twese turabizi. Nta muntu n'umwe bavuga ko akomeye atagize contact n'ibimurenge. Ica mbere ni contact n'Imana igira abantu bakomeye. Ica kabiri contact na Shetani kuko bahura nayo. Ica gatatu ni contact n'ubumenyi, ubwenge yakiriye ku ishuri nibo bumugira umuntu akomeye. Ariko experience mfise abantu bagiye bahura n'Imana bagiye baraba bakomeye. Wige uronge diplome, ukore uheza gigwe. Bibiri ivuga ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa. Nibavuze ko umutsima utadutungisha kuko aya matama mfise ni bwabugari nariyejo. Nibwabugari nakuze mfungura. Bizwa ngo ndatunzwe n'umutsima. Ariko bavuga ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kumbe rero kugira ngo atungwe neza, abeho neza, akore ku kazi, arondera Imana imuvuga ko, asenga, afukama, ubusabane, ugize ubucuti n'Imana. Sinigeze mbona icuti zitaganira. Nukuri nibakubeshe, nta muntu n'Imana itovugisha. Nanje twirigwanye ndakuganiriza tutazinanye, sizo kuganiriza. Wirigwanye n'Imana wirondera, usoma ijambo ukava ku kazi, ukaza muri bisi, ukasoma ijambo Mana ndinga, Mana ndi disponible. Imana izoshira ijambo kuri ako kazi kawe. Hama umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ica giyongera rero kuri ako kazi kawe ucubaho neza bice kujikora neza cyane. Murakoze cyane Prophète Joshua ariko Sinovano muri studio PJ Classic FM.